Nshuti bakuzi ba Radio Kaduza FM ijana na gatatu n'ibice bitatu turabaramukije turabaye kandi ikaze mu kiganiro natwe turashoboye mwama mushikirizwa nanje Emeline Shimeza mu mashiga tukaturi kumwe na King Leandre niwaza gutuma amajwi abashikira neza. Uyu munsi rero tugiye kubabwira uburyo abakenyezi bagendana ubumuga nabo bashoboye kwiyungunganya, bashoboye gukora ibintu bitandukanye bituma nabo bashobora kugwiza umwimbo mu rugo rwabo. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumire Rebeka Manirambona niwe agiye kutubwira uburyo asanzwe yiteza imbere, uburyo asanzwe agwiza umwimbo mu rugo rwiwe kandi asanzwe ari umukenyezi agendana ubumuga. Nshuti muravyibuka ko mu kiganiro caheruka twababwiye uburyo abagendana ubumuga bashoboye kwiyungunganya bakagwiza umwimbu maze ingo zabo zikagenda neza, aho twari kumwe n'umushinga ntahe. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye umukenyezi nawe agiye kubaganira uburyo ashobora kwiyungunganya. Turaguha ikaze rero Rebeka mu kiganiro natwe turashoboye. Yego murakoze. Vuga cyane. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Manirambona Rebeka, nkaba ngendana ubumuga bw'amaguru, yego nkaba ngendera no kuri bekiye zibiri. Ndumva kuba batari ko barakubona ufise ugendana ubumuga kandi ni ibintu bitoroshe cyane. Muri make mbega ushobora kutubwira ubwo bumuga ingene bwagufashe byagenze gute? Yego murakoze. Ubumuga ingene bwamfashe nabibwiwe n'abavyeyi ngo nari umwana atanguye kwiga gutambuka, kujya umwana ashingura muvyeyi akabona ati umwana aratanguye kwiga gutambuka, ariko mama agiye mu murima kugenya amashaka ruguru andyamika ahantu hama ngo azayumva ndiko ndarira, acasanga aho ndyamye hari bamwe utuntu bita ngo ni inkugutu mengo n'udutozi duto, acasanga rero amaguru yose aranyogomba, umubiri wose ndanyogomba, ariko ntibabirekeye aho, baciye bansimana kwa muganga kumvuka igitero taho baca banjana mu mutoyi baragerageza biranka, niko kuca bagumiza muhira, mbere baranababwira ngo banjane kwa muganga w'imiti y'ikirundi. Papa aravyanka ko yari umukristo asenga, aca araronka umubikira yiganye n'umuvyeyi wanje ariwe mama, aca nzana ino i Bujumbura muri Sengizito, bacambwira ati kubera umwana akiri muto zomuzana amaze imyaka 3. Kuva umaze kugira iyo myaka 3 bakakujana kwa muganga barakuvuje, ariko nta gahengwe kuba karabonetse canke hariho ikintu cyo cyariyongeye? Ego agahengwe karabonetse kuko ico gihe bose nashobora kwicara, sinashobora guhagarara. Maze kumara imyaka 3 mama yancukije cyangwa meza mu bandi muri Sengizito, bakatugira massage, bakatugirira nyene, bakaduha ndibuka ko baduha n'ibinini tumira kugira ngo amagufa agire n'inkomezi na nkenke, cabankorera amabekiye dukwiranye nyene mu go rugero. Narashobora gutambuka nyene uko bigena, nkashobora kwijana kuri toilette navura, nkashobora kuja kw'ishure nk'abandi bose. Yego ubumuga rero urabukurana, uriga, urarangiza, hanyuma uronka urugo nk'uko abandi bigeme baronka urugo, uravyara n'abana, ubu ukaba rero ufise urugo rukwiye. Egome narize primaire, narayize ngaho nyene kuri Sengizito i Bujumbura, hanyuma ngeze mu mwaka wa 4 kubera twarariha uburyo buba buke ku muvyeyi yambyaye, acarunguruza canja i Muyinga muri centre des handicapés y'Imuyinga. Hari abazungu bashobora kwitwararika abantu bakatumenya muri byose, candiga mugabo babona yuko bitogarukiraho, baratwigisha n'imyuga, baratwigisha utuntu nyene two kuzokora muri kazoza kacu. Ego urakoze. Ndumva ari byiza cyane kuba waragiye kwiga ukiga imyuga, ndetse ubuzima bukabandanya. Ivyo bikaba ari byo bigufasha kubaho no kwiteza imbere mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Rebeka rero ndakubaze kuba ariko baratwumviriza, barumviriza Radio Kaduza FM iryo kugwiza umwimbu. Muri make wotubwira rero imyuga woba warize canke uzi, wotubwira ivyo
usanzwe ukora bituma ushobora kugwiza umwimbu nk'abandi? ego murakoze. mu bisanzwe ibyo nkora muri rusange hari ibyo nkora nize maze kubona ko amashuri ntabandanije ngo nige universite cyangwa humanite ndazimare nk'abandi, ariko naciye mvuga nti sinogarukirizaho caniga amashuri y'imyuga Igitega ku Mushasha, ndiga kudesa ibitambara, bijye bitambara bashariza mu mazu bashira ku mameza, iby'ingoma, misambi, urugo, ibintu nyine amadese atandukanye cyangwa dese ya kera yo guharura ariyo twita dese kirundi. Hama imuyinga naho ndahigira kugira amashapure, amakarite postale, kujisha ibiseke, inkoko, byo byose ndabikora. Ariko hambavu y'ibyo nkaca nkora n'urudandazwa rwo kudandaza ibijanye n'igihe ibibonetse. ego okay. Kuri kumviriza utubwiye ko uzi kudesa amashapure, uzi gukora ibitambara, ibintu bitandukanye, mbega ivyo navyo ubikorera hehe? Ibyo nabyo mu bisanzwe nk'ubu uye ini Bujumbura ndakora ibitambara n'ibiseke, umuntu amaye komande ndabikora. Hariho ibyo mfise nkora nkagumiza ngaho nko ku isoko, bikeneye akantelefona ko baramaze kubona ko ndabishoboye kandi ndabizi, uwo nkoreye aragaruka. Bimwe ndabikorera muhira, ibindi nabyo umuntu akampa komande cyangwa nkaja imbere ya Mercedes officier bafise komande nini ko hariho atelier, nkagenda nkahakorera nyene nkakora ico kiraka ndagejeje ko sanzwe n'umudandaza nkaca nigira mu rudandazwa rwanje. Ego tukiri ngaho nyene kuri ivyo bisanzwe bijanye n'utugenegene usanzwe ukora, urabona ushobora kuronka abakiriya benshi, mbega nizahe ingorane muri ivyo bijanye n'imyuga woba uhura nazo? mu bisanzwe ego abakiriya baraboneka, ariko kuko igihugu cyacu kitaragira nka commerce nyene igera kure, hari igihe ubikora abakiriya bakatinya kubigura kubera uba wakoresheje tisi izimbye cyangwa ijanye n'ibyo wize, bakaca babona umengo birazimbye, bagaca batabiha agaciro ibikozwe n'amaboko y'abantu, baha agaciro ibikozwe n'amamashini. Ariko isoko sikirenga kandi ntishemeye cyane, mugabo umuntu arabishima kuko nk'abamaze kutumenyera barabikunda kuko bifise uburambe kandi si populaire ibyo twe dukora. Ego Nshuti muri ko muratwumviriza, ubu ni Rebeka umupfasoni agendana ubumuga, asanzwe rero akora ibintu bitandukanye bituma ashobora kwiteza imbere mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Nkuko twabibabwiye asanzwe afise n'urugo, arubatse, afise abana. Yatubwiye ko asanzwe adandaza, mbega ubwo rudandaza nago urukorera hehe, urukora gute usanzwe ugendana ubumuga? Narige watubwiye ko umabekiye ari uba urukora gute, bimeze bite? Ego murakoze. Musanzwe urudandazwa ndarukorera aha muri Centre Ville. Abatahazi ni hahandi isoko ya kera yahiye yahora, hahandi bavuga ngo hari abadamu badandariza mu mabarabara, niho tuba turi. Kubwo kuko twe twahisemo tukavuga ati gusega cyangwa gutega amaboko twarabyigishije, turabihabwa ku inyigisho ikwiye, tubona hako dutega amaboko tuzokoresha ubwenge Imana yaduhaye tudandaze, niho dukorera turarangura. Ari igihe cy'amatunda tugadandaza amatunda, ari igihe c'imicungwe, igihe c'indagara, c'imyembe, bivanye n'igihe ibyo turiko turadandaza. Tubikora nyene muri Centre Ville, hariho kuri Braza cyangwa kuri Onatere cyangwa kuri BCB. Nubwo hari ingingo zasohotse zitemererwa yuko abantu b'abadamu batembereza ibintu, batemerewe gukora muri ville, ubundi kare twaradandaza twisumamo nk'abandi.
ego ubuzima bukabandanya tukaronka igitunga imiryango natwe tukaronka ikitubesha cyangwa tukaronka occupation mu buzima bwacu. Ikiganiro ni natwe turashoboye, aho turi kumwe na Rebeka aratubwiye uburyo akora urudandazwa mu gihe kitoroshe, urwo rudandazwa rwo gutembereza ibintu rutemewe n'amategeko, ariko we akabikora asanzwe agendana ubumuga, nk'uko tubabwiye ko abantu bagendana ubumuga bashoboye kugwiza umwimbu nk'abandi. None washaka kutubwira ku bijyanye n'urwo rudandazwa nyine usanzwe ukorera aho hantu, ugendana ubumuga turatwumva ko bashobora nko kuza bakababuza kubikora, mbega nka wewe nizahe ntambamyi woba ubonera muri urwo rucuruzwa rwawe? Yego murakoze. Nk'urwo rudandazwa intambamyi ntizibura, kuko mu kazi ka misi yose umuntu agenda ahura n'ibibazo runaka. Mu bisanzwe twebwe nka jewe nirabiye ko nk'akarorero sinshobora kubiterura ngo niruke nk'abandi, ariko kubwo ko nzi ko ndiko ndahakorera bitemewe n'amategeko, menya uko ndahakorera nkazana utwo nshobora guheka ku mugongo, nkashobora nk'ubu habaye nk'umubaje nkava mu nzira, hanyuma barenganye nkasubira nkatereka, kuko umusoda agwa ku rugamba. Ego kugira ngo wiyumvire gukora urwo rucuruzwa ukarukorera aho hantu byaba byagenze gute? Ego mu bisanzwe kugira ngo ndabyiyumvire narabanje ndakora mu yandi masoko atandukanye, mbona ko amahera yo gupanga acasanga ari menshi, atayo winjije ugasanga uri kurariha utayaronse, cyangwa uri kumwe n'abandi batagendana ubumuga ugaca usanga baragutanze umukiriya wowe ugataha utahanye. Ariko haca haba umugenzi twabana w'umumama arambwira ati burya rero muri ville, kuko mu minsi yahera abagendana ubumuga baraborohereza bakabarika bakadandaza bisanzuye, nubwo n'ubu baratworohereza baratwihanganira buhoro buhoro bakadukangira nyene, kuko baba bari mu kazi, natwe tugaheza tukabitahura tukorosha imitima ntituce tuba ibigaba. Camvuga nti uko biri kose ngira ngo muri ville ngiye nanje nobona akarusho, ndagenda irya mbere ndabona akarusho, irya kabiri hama ntinda ndamenyera, niko kuyiyumvira. Niyo ntumbero yatumye ndahiyumvira, kuko haca abantu benshi kandi mu badushorera baratubwira ati mwe tubashorera kubera ko mutariko murasega, muriko mukoresha ingingo z'umubiri mwasigaranye, niyo mpamvu tubafata mu mugongo. Urafise nk'ico wovuga ku bijanye n'ubwo rucuzwa rwawe ukorera ngaho hantu, urabona ho kugwa iki kugira ngo ibintu ushobore kugenda neza? Ego murakoze. Mu bisanzwe icokorwa ni uko nyene nka leta itwiyumviriye ko ikaraba ikabyiga, babona bishoboka bakaturondera nk'ahantu dushobora gukorera twebwe abagendana ubumuga, ari nk'ikibanza kizwi n'amategeko, kuko natwe nitwa nka guteza imbere igihugu cyacu c'amavukiro, bakatwereka ahantu dukorera, natwe tukaba tuzi ati dutegerezwa gutanga icinjira muri letiki, hanyuma dutanga ikoruku, kugira ngo natwe tubone ko dushoboye nk'abagendana ubumuga dushoboye. Leta ikatuyumvira ko ikaturonderera ikibanza dukoreramwo kizwe n'amategeko, tukagendera ku mategeko ya leta, kugira ngo bidatuma natwe tuca tubona umengo turakumiriwe, mengo ntaco dushoboye, kugira ngo itegeko riba itegeko, hanyuma ubuzima bw'igihugu bubandanye n'ubuzima bw'abagendana ubumuga bubandanye. Hariho nk'ubutumwa woba washaka kubwira abakenyezi bagenzi bawe basanzwe bagendana ubumuga mu bijanye no kwiteza imbere? Ego ubutumwa nobwira abakenyezi basanzwe bagendana ubumuga, iyo umaze kugendana ubumuga si ukuvuga ngo urapfuye cyangwa uruhebwa, ahubwo ukwiye guhaguruka ugakora, kugira ngo na wa mugabo yakwizigira akagushira mu nzu abone ati bwa bundi amugaye amaguru mugabo ntamugaye umutwe, bagahaguruka bagakora
icyo umuntu wese ashoboye bivanye n'ingingo z'umubiri zisigaye agakora adategereje ngo reka ndindire cya kingorongoro gisigara kuri bisi cyangwa rya jana risigara kuri bisi ngo barime cyangwa ngo reka ngende nicare kwibarabara ntegere abarengana bampa iryo jana. Urashobora no kuba uba muri quartier ugashira akameza imbere y'umuryango ugendana ubumuga ugashira kudutomati udutunguru iki ko hari haba ahantu hari muvuma y'abantu barengana. Ego numva ariyo ntererano noha abakenyezi bagendana ubumuga kuko natwe twabonye ko biduteza imbere niyo tutaja muri ville dufise utundi tuntu duto duto ca dukorera muhira ugagura nk'agakoko ukorora agakwavu agahene ugashira mu nzu kuko hari igihe usanga agakwavu kabyaye agakoko kagatama gihakazana uduswi ukagurisha ukikenura cyangwa amaguka yagurisha ukikenura. Ego urakoze cyane. Ndumva uri umudamu yiteje imbere, umudamu afise imigambi myinshi yubaka urugo ituma umushaka kugwiza umwimbo bikagenda neza. Ndakubaze watubariye ko usaba ko ubutungane bwogira icyo bukoze kugira ngo mworoherwe gukora ubucuruzi bwanyu. Mbega urabonaho kuguki kugira ngo abakenyezi canke abagendana ubumuga badafise ico ciyumviro cyo gukora birirwa barasegereza, naho urabonaho kuguki kugira ngo bashobore kumva akamo katewe n'igihugu cy'uko badakwiriye kwirirwa barasegereza hajya mu mabarabara? Ego murakoze. Kuri ico kijanye n'akamo notera abakenyezi bagendana ubumuga basegerereza nuko igihugu cacu ari igihugu gitanga kiniyumvira ku bantu bagendana ubumuga kikagira ico kibunganiye ku bantu bari mu mashirahamwe. Nuko bohaguruka bakaja mu mashirahamwe mu bandi hanyuma ya mafaranga makeya baha ishirahamwe nabo bakaronka kugira ngo bashobore kwiyungunganya kuko nasanze ubuzima bwo gusega ntaho buvana umuntu kandi ntaho bumushikana agoma ari muri bya bihe. Rero abo badamu ico nobaterera nuko bova ibuzimu bakaja ibuntu bakamenya yuko gutega amaboko atakazoza birimo. Ego watubariye ko usanzwe ukora imyuga ujisha ibintu bitandukanye ndetse hagaca haza ko n'ivyo by'ubucuruzi. Muri make tubarire ivyo bintu byose ubikora gute buri munsi, kandi usanzwe ufise n'abana mu rugo ufise n'urugo birakorohera kubikorera hamwe? Ego mu bisanzwe ikintu cyose uragifatira umwanya kandi ikintu cyose ugiha agaciro. Nk'ubu uye ndashaka kuba mfise nk'ibitambara mu nzu n'inyuzi hakaba hariho nk'abanzi bakamakomande, uwo mwanya komande ndayirose ibitambara ca mbanza nkareka urucuruzwa nkabanza nkihutira uwo mukiriya kugira ngo sindamutakaze. Hanyuma ata komande fise nka samedi dimanche sinza kudandaza canteramira kuri ca gitambara kugira ngo nihaza umukiriya yihuta ndamuha ico mba narategekanije ko nk'ubu ndafise biri ku isoko ntegereje ko haza umukiriya nguma mpibriya nshira ku telefone kugira ngo abakiriya babibone ugishima cyambwira ati nzanira. Nuko niko ndabitunganya ibiseke nabyo nyenda bikora pari commande. Ego ikiganiro natwe turashoboye aho turi kumwe n'umukenyezi Rebeka atubwiye uburyo yiteza imbere akora imyuga adandaza maze ibyo byose bigatuma ashobora kugwiza umwimbu maze urugo rwiwe rugatera imbere agateza imbere umuryango kandi agendana ubumuga. Rebeka kubo batwumvirije babifuza kugushorera canke babifuza kubagira agakomande bo gutora gute? Ego jewe ukuntu bontora ni ku telefone. Telefone yanje ni 62 209 172 canke 79 913 101. Aho ndondeye urantora mba mukamesa ariko umwanya muremure mba ndi ngaha muri centre ville umbajije aho ndi mba nahanye no mu gisagara tanto kuri Braza ca kuri BCB cyangwa umusi ya Onatere
uko biri kose atari samedi dimanche mba ndi muhira mu Kamesa, iyindi minsi mba ndi ngaha mu gisagara. Rebeka rero tugushimire, dusa n'abarangiza ikiganiro, gira ubutumwa ugenera abari ko barumviriza Kazoza FM abari bo bose. Ego ubutumwa nobaha nuko abantu bose bazokumviriza iki kiganiro nuko bofata mu mugongo umuntu wese babona agendana ubumuga bwabo bw'amaguru, bwabo bw'amaso, bwabo bw'amatwi, kuko hari ubumuga butandukanye muri iyi si Imana yaremye kandi nibihimbara Imana. Nuko bofata mu mugongo umuntu wese babonye agendana ubumuga ariko arakora ikintu runaka, ntumbinebagure ahubwo umushigikire, ndetse ubishobotse nuko unamugeza kure, umugeze kure, umurondere n'amakomande, umurondere n'isoko kugira ngo nawe yiyumve cyangwe atere imbere kuruta. Nyumva ariyo notekerera abazoba bariko baratwumviriza, kandi bakumva yuko umuntu amugaye atari uwo gutega amashi ahubwo ari uwo guhaguruka agakora, kuko turatunze imiryango, turatunze abana baraja ku ishure kandi n'urugo ruragenda neza. Abatubona ntiboducishamwe ijisho ngo nuko tugendana ubumuga. Numva ariyo ntererano noha abazokumviriza iki kiganiro. Kumugana ni mu mutwe. Yego. Ibintu byose murabishoboye neza cyane. Nkuko twaba turabivuga, ilfo ko babafata mu mugongo kandi babashigikira, kuko murashoboye, abantu bagendana ubumuga barashoboye, nta kimwe badashoboye gukora, na cyane cyane bakenewe ubufasha gushigikirwa nkuko ubitubwiye. Turagushimiye rero Rebeka, twizere yuko ni twongera kugutera kamuzogaruka. Nta kibazo, nzogaruka, namwe murakoze ko mwanyiyumviriye ko. Ego tuzosubira ngira ngo ikindi gihe muzabona ko bikenewe. Ikiganiro cyacu rero natwe turashoboye kirangiriye hano. Ndashimiye cyane umutumire Rebeka, ndashimiye abadukurikiranye, kandi ndashimiye na King Leandre yari mashiga yatumye amajwi abashikira neza. Je mnine shemeza na kibateguriye, tuzosubira naho butaha.